Banywanyi ba Hejuru TV turasubiye kubaha ikaze no kubaramutsa aho muherereye hose. Turabaha ikaze rero muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri uyu mwanya ntimuze gucikwa. Turi kuwa gatanu ku itariki ya gatanu kwezi ni ukwa kane 2024, tukaba tubazane rero inkuru zigiye kwibanda ku mutekano w'u Burundi. Mbere yuko dutangira iyi nkuru y'agahomerabunwa, reka turamutse kandi duhe ikaze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, yaba mu bisagara hari ica Bujumbura n'ica Gitega, aho ni ku migwa mikuru yompi y'u Burundi, abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye irya nino mu gihugu, n'abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Turabaramutsa kandi turabahaye ikaze, tutibagiye n'abandi benshi badukurikira bari ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi bari mu bice bitandukanye ku migabane ya kure nka Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Hose turazi ko mudukurikira kandi mukunda ibiganiro vyacu. Ni inkuru rero tugiye kubagezaho y'agahomerabunwa. Ikinyamakuru Lomanda gitangaza ko hari imipanga yuzuye konteneri zine yazanywe mu Burundi, bakibaza ico ije gukora. Ico kinyamakuru Lomanda catanguye iyo nkuru gushika ubu yaba yasomwe n'abantu bashika ku 4132. Hari imipanga iriko irahabwa imbonerakure ku mihingo itandukanye y'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ruyihawe rukaba rubwirwa ko ari iyo kurwanya abansi b'amahoro n'umutekano. Ico kinyamakuru Lomanda kigatangaza ko iyo mipanga ikaba yaraguriwe mu gihugu c'Ubushinwa, ica muri Tanzania imbere yuko ishikanwa mu Burundi. Ico kinyamakuru Lomanda n'ubundi gisanzwe gikora inkuru zigiye zitandukanye, gitangaza ko iyo mipanga yashitse ku rubibe rwa Kabanga Kobero bakuye mu makamyo afise imparati za Tanzania ku igenekezo rya 18 Ntwarante muri 2024. Kugira ayo makamyo yemererwe kwinjira mu Burundi byaragoranye kubera ko abari barongoye urwo rugendo banse kwereka abakozi b'ikigo beri ibiranga iyo mizigo yari ipakiye mu makamyo, banka no guhanurirwa amatagisi, ivyo bita dedouanement. Basigura ko abategetsi bo hejuru ari bo batumye ko ivyari muri ayo makamyo ko rero atawurekuriwe kubisuzuma bidashitse ku kivuko ca Bujumbura. Niko ico kinyamakuru kivuga. Kikabandanya iyo nkuru yaco kigira kiti hamaze iminsi 3 aho ku rubibe rwa Tanzania n'u Burundi ayo makamyo yahavuye yemererwa kubandanya urugendo hari isaha 8 zirenga mw'ijoro ry'uwa 20 rishira wa 21 Ntwarante 2024, aho igipolisi c'Imuyinga cahabwa itegeko ryo kuyaherekeza. Ariko amasoko y'itorokanizo ry'amakuru Lomanda akavuga ko ayo makamyo yarimwe imipanga mishasha atabaye akija i Bujumbura, ahubwo ko yaciye abandaniza mu ntara ya Makamba. Bamwe mu barongoye abandi mu kigo cegeranya amakori n'amatagisi ya leta aho bere mu ntara ya Muyinga bakaba bararengukishijwe mu rwego rw'iperereza bagirizwa guhungabanya ibikorwa vya leta. Ico kinyamakuru Lomanda kibandanya nkuru kivuga ko iyo mapanga iriko ihabwa imbonerakure n'agahomerabunwa. Ku munsi wa mbere igenekezo rya mbere Ndamukiza 2024, imbonerakure zo mu ntara ya Bujumbura yaguye nizo zari ziramukiye guhabwa iyo mipanga. Ni ukuvuga ko uwo munsi iyo mipanga yahawe urwaruka rumwe rw'umugambwe CNDD-FDD rugo mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Bubanza, mu gice c'intara ya Bujumbura bita Rurari hamwe no mu gice c'intara ya Rumonge. Ivyo bice rero bikaba ari vyo bigize intara ya Bujumbura nshasha yisunzwe itegeko rishasha rigenga indinganizo nshasha y'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakaritiye. Mbonerakure rero irongoye izindi muri zone niyo umugambwe CNDD-FDD wahaye igikorwa co gutanga iyo mipanga hisunzwe uburinganire bwa zone hamwe n'ubukerebutsi bw'imbonerakure zihaba. Abajijwe ico ubarongoye muri zone yababwiye ko bazokoresha iyo mipanga, umwe mu mbonerakure zahawe iyo mipanga kubera bwico kinyamakuru Lomanda nk'uko kibitangaza kigira kiti ni imipanga yo kwivuna umwanzi. Muri no minsi abansi b'amahoro n'umutekano ni benshi mu gihugu. Amasoko y'itorokanizo ry'amakuru Lomanda avuga ko iyo mipanga mishasha ari ubwoko bubiri. Harimo imipanga imenyerewe ifise ubugi ku ruhande rumwe, hari n'iyindi yo mu bundi bwoko ifise ubugi ku ruhande rwo hepfo igaca imera nk'umusumeno.
ku ruhande rwo hejuru. Ico kinyamakuru kigatangaza ko Tanzania yagize amakenga kuri iyo mipanga kuko kw'igenekerezo rya 26/02/2024 ariho leta ya Tanzania yatanga uruhusha rwo kujabukana mu Burundi iyo mipanga yari ivuye mu Bushinwa iguzwe na Fondation Pax Burundi, ishiramwe rirongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, ishikira ku kivuko ca Dar es Salaam. Amasoko y'iyo nkuru akamenyesha ko imbere yaho leta ya Tanzania yari yabwiye bari bajejwe gukurikirana urugendo rw'iyo mipanga harimwo abo bita abadeclara mu gifaransa ko idashobora kwemera ko ibandanya mu Burundi hatabonetse uruhusha rudasanzwe ruvuye muri leta y'u Burundi. Abategetsi ba Tanzania bakaba barasiguye ko imipanga atari ibidandazwa bisanzwe kuko ari ibirwanisho kandi ari myinshi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwiwe ngo niwe yavuye telefone umwe mu bategetsi ba Tanzania musaba ko boreka iyo mipanga ikabandanya, mugabo baramwankira, akaba amusigurira ko tegerezwa kurungika uruhusha rwanditse kugira ngo nihabe ingorane itewe n'iyo mipanga leta y'u Burundi ntizobigarame. Amasoko y'iyo nkuru ya Lomanda akaba avuga kandi anamenyesha ko leta y'u Burundi havuye irungika urwo ruhusha bise autorisation spéciale. Amasoko y'iyo nkuru akavuga kandi ko bwa mbere abatumye ko iyo mipanga bari bifuje kwica mu kiyaga Tanganyika kugira ngo nisuzumwe kenshi, ariko mu nyuma bahitamo kuyizana n'imiduga kubera ingorane y'amazi y'ikiyaga Tanganyika amaze igihe yararenze inkombe, ahungabanya cane ibikorwa no ku kivuko c'i Bujumbura. Imyiteguro yose irangiye niho rero iyo miduga ipakiye imipanga yahavuye ifata inzira igana ku rubero rwa Kabanga Kobero, ihashika kuri rirya genekezo ya 18 Ntwarante 2024. Ico kinyamakuru Lomanda gitangaza ko bagerageje guhamagara umuvugizi wa leta ya Tanzania Mohobale Matinyi kugira habazwe ibijanye n'imipanga, ariko ntawitavye telefone yiwe ngendanwa. Lomanda rero kabitangaza ko bamaze kumubwira ibijanye n'imipanga iheruka kwinjira mu Burundi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Rosine Guilaine Gatoni aba yagize ati kabiri kose twamuhamagaye kuri telefone ko atatwumva neza. Uruganda rw'itorokanizo ry'amakuru Lomanda rumurondereye kuri telefone, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD we yababwiye ko bariko batwarira hejuru. Ico kinyamakuru canditse kigira kiti twari tumubajije igituma bariko bahaye imbonerakure imipanga, aho Reverien Ndikuriyo akaba yarishuye agira ati baza uwabikubwiye, ubaza Ndikuriyo. Ico kinyamakuru Lomanda kikaba caramwishuye kigira kiti ariko imbonerakure ziri mu mugambwe CNDD-FDD. Mu kwishura Reverien Ndikuriyo akaba yarishuye agira ati ako ni akajagari, kuraho ja hiyo, ivyo uvuga ni ibiki wewe, ntuzosubire no kunterefona d'ailleurs, utwarira hejuru ni akajagari. Ico kinyamakuru Lomanda co kikaba caramwishuye kigira kiti ariko iyo mipanga irateye ubwoba bamwe mu banyagihugu. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, akaba ari nawe nyene ishiramwe Fondation Pax Burundi, ngo akaba atasubiye kwishura kuri ivyo bibazo vy'umenyesha makuru w'ikinyamakuru Lomanda. Urumviriza rero ibara kandi akaba ari n'inkuru y'agahomerabunwa. Ico kinyamakuru co bacanditse kabandanye no gutohoza vyinshi bigiye bitandukanye vyanditswe n'ico kinyamakuru, kugeza ubu twe ntivyo vyemeza, ubwo muri yangene kubagezaho ivyanditswe bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo nkuru niyo twari twabateguriye kubageza ko muri uyu mwanya kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Basabe rero kugira ngo ntimucikwe n'iyi nkuru igiye kubandanya. Abanyagihugu bahangayikishijwe n'ubukene budashira mu Burundi. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ubuzima busigaye buzimvye cane, bigatuma n'umushahara abakozi ba leta bahembwa utakibakwira. Bafatira ku biciro vy'ibintu vyankenerwa nk'ibiribwa vyaduze ibiciro, uburaro, kwiyunguruza n'ibindi vyaduze hafi incuro 2 canke zirenga. Abanyagihugu bo muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura akaba yarabwiye radio Ijwi rya Amerika ko ubuzima bwamunaniye n'umuryango wiwe kubera ibiciro mu kuduga vyabaye ndanse. Bujumbura rero abanyagisagara bakaba barabwiye Ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru ko n'igitoro casubiye gukena no hagati mu gihugu. Ni nk'uko rero ngo n'uwabwiye Ijwi rya Amerika ko yaguze litiro imwe n'igice ry'igitoro ku bihumbi 20 by'abarundi mu gisagara ca Ngozi muri Magendo kubera kuri station ataki hari.
Abandi rero baganiriye na Radio Ijwi ry'Amerika barimwo abakozi ba leta nk'abarimu n'abaganga aba bafise amakenga kubera n'umushahara wabo ukwezi kwa gatatu utaraboneka. Abigisha muri kaminuza nkuru y'igihugu bobo bakaba bagabishije ko bashobora guhagarika akazi basaba iduzwa ry'umushahara kubera bo bahembwa utagishobora kubatunga imiryango yabo. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba aheruka no kubakurira mwandiko gishitsi ababwira ko borya ikiremve bacirashe. Mugihe rero bamwe mu bahinga nka Kefa Niyibizi asanzwe arongoye umugambwe Codebu asanga leta ariyo yonyene ishobora gutorera umuti ico kibazo c'ubuzima buzimvye, Perezida Ndayishimiye yaramaze imisi yumvikana subiramwo akatari gake ko abarundi bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakarwiza umwimbu nk'uko nawe nyene abikora mu matongo yiwe hirya no hino mu gihugu. Raporo y'Ibanki y'Isi ikaba yerekana ko ingorane z'ubutunzi, iduga ry'ibiciro n'itiduka ry'ifaranga ry'u Burundi igihugu kigize mu myaka ibiri iheze vyaheruka igihe Uburundi bwari bwafatiwe ibihano vy'ubutunzi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'indwi nk'uko ico kinyamakuru kibitangaza. Mu kinyamakuru SOS Media Burundi nabo bakaba banditse inkuru zitandukanye, reka tubagezeho nk'uko uturere tw'ubuvuzi 12 turimwo ingwara ya kolera bane 9 rero baramaze kwicwa na kolera mu gihe abarenga 1400 bamaze gufatwa n'iyo ndwara ituruka ku isuku rike. Vyarashikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yavuze ko mu turere tw'ubuvuzi 12 ariho imaze kwibonekeza. Byavuzwe na muganga Polycarpe Ndayikeza yavuze ko kuva ku wa mbere 2023 igihe ico kiza cibonekeza mu Burundi ubushikiranganji bumaze kwakira abantu 1476 bafashwe na kolera. Tumaze kubura abantu 9 muri abo 1476 bamaze gufatwa n'iyo ngwara muri ico kiringo cose yibonekeje mu turere tw'ubuvuzi 12 igihugu cose, akaba ariko rero yashikirije. Turere tw'ubuvuzi twa Ntahangwa muri aruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, abanyagihugu ba zone Kamenge, Kinama na Cibitoke nibo babangamiwe kurusha. Akaba yamenyesheje ko aya mazone arimwo isuku rike kubera ubukene bw'amazi meza n'utuzu twa surwumwe mu mihana myinshi. Ubushikiranganji burahumuriza rero bukamenyesha ko ubu ibintu babifashe mu minwe. Mu turere tw'ubuvuzi twa Kabezi, Isare na Rwibaga mu ntara ya Bujumbura, Mpanda mu ntara ya Bubanza, Cibitoke n'ababaye mu ntara ya Cibitoke, Bugarama na Rumonge mu ntara ya Rumonge, muri aruko bushira uburengero hamwe n'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Iyo ndwara ituruka ku isuku rike iriko irasubira inyuma. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu rero bukaba busaba amashirahamwe UNICEF na Croix Rouge kubandanya bafasha mwihimiriza no kubufasha fungurira abarwayi kugira ngo ntihagire abagendera abarwayi babazaniye ibifungurwa. Ubushikiranganji bukaba buvuga ko ivyo vyofasha kugabanya irandagata ry'ico kiza. Nuko rero ico kinyamakuru SOS Media Burundi coba cavyanditswe. Ni nako kandi batangaza ko ikiziga giciwe umutwe naco catowe mu Rugombe. N'abarimyi rero batoye ikiziga c'umuntu w'umugabo tagira umutwe mu murima w'ibigazi vyo mw'ishirahamwe ryahora ryitwa Rugofarme kuri wa mbere abiza 11 z'umuhingamo hano ku mutumba Gabiro Ruvyagira ku birometero hafi 3 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Rugombe mu ntara ya Cibitoke ko bushira uburengero bw'u Burundi. Bakoze ubwo bwicanyi rero ntibamenyekanye. Abanyagihugu begereye ico kibanza bakaba basaba amatoza kuri ubwo bwicanyi. Musitanteri wa komine rero we akabahumuriza. Inkuru ya SOS Media Burundi kavuga ko ico kiziga c'uwo mugabo w'imyaka ishika 40 catowe kuri wa mbere mu murima w'ibigazi ryahahoze hakorera ishirahamwe Rugofarme ku mutumba Gabiro Ruvyagira. Umutwe rero ngo waraciwe, ico kiziga kikaba cari kirambaraye mu kidengeri c'amazi. Yishwe rero akaba yaramenyekanye bw'amasoko mu gipolisi yaje n'umukozi wo ku munsi mu mirima, ariko abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Abanyagihugu begereye ahatowe ico kiziga bakabikeka ko abararizi b'ibigazi ko haribo bakoze ubwo bwicanyi kuko ico kiziga catowe hafi yabo, ariko batigeze batabaza intwaro canke igipolisi. Abo banyagihugu nyene basaba ko haba amatohoza yimbitse kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi batorwe kandi bahanwe.
isunzwe amategeko. Musitanteri wa komine Rugombo akabahumuriza Gilbert Manirakiza akaba yaratangaje ko igipolisi kiriko kirakora amatohoza gahamagarira abanyagihugu gukorana naco. Hagati aho nk'uko bimenyeshwa n'uwajejwe intwaro Kiziga c'uwo mugabo kiri mu buruhukiro bw'ibitaro mu ntara ya Cibitoke mu kurindira ko haba amaziko azokorwa n'umuryango wiwe batikanije n'intwaro muri rusange. Turakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira imbonesha kuri ya Hejuru TV, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Imana ibahezagire, turaza gusubira.